Tsimbataza amahoro mutegurirwa kandi mugashikirizwa isamirizi y'imbonesha kure yanyu Burundi bwiza. Tuyanyotewe amani bakunzi b'ikiganiro Tsimbataza amahoro mutegurirwa na radio televiziyo Burundi bwiza, ndabahaye mwiriwe. Mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tuza kuganira ku bijanye n'umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Tukaba twabarondereye umutumire turi kumwe ngaha muri studio mu buryo bwanje, nkaba ndamuhaye mwaramutse nonge ndamuha ikaze, hagira ko ndamusaba kwidondora abariko baradukurikirana mu kiganiro Tsimbataza amahoro. Nitwa Ndereyimana Jean Bosco, nkaba nsanzwe ndongoye ishirahamwe aba shirahamwe rimwe mu mashirahamwe aharanira ineza y'abenegihugu, ataharanira ivyicaro vya politike, rimwe mu mashirahamwe bita muri société civile, kaba ari shirahamwe mu gifaransa bavuga Action burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, kuvuga ko ni intererano y'abarundi mu kubaka Afrika. Rero iyo tuvuze kubaka, harababibaza ati mbe none namazu bubaka nibiki bubaka? Oya namba, ni ukubaka politike, imibano ndetse no mu by'ubutunzi. Tuzi ko byasambutse inyuma y'umuzo w'abakoroni n'intwaro zagiye zirakurikirana muri Afrika biciye mu makudeta. Tukaba rero duharanira kubaka koko ibihugu vya Afrika duhereye ku mutima Uburundi, igihugu ciza cacu. Murakoze cyane mutumire, ndabashimiye kubona mwitavye ubutumire twari twabahaye. Abashimira kandi n'abariko baradukurikirana, nongera ndabamenyesha yuko ikiganiro bariko bagishikirizwa na jewe bakanibona Izahake, kuri kamera hakaba hari Nata. Imbere yuko tuja mu idonido ry'ikiganiro, nagomba mutumire ndababaze mbega inkomoko y'umunsi mukuru wo gukunda no gukundisha igihugu yobariye. Ubwa mbere hoho reka nshime kubona mwadutumiye mu kiganiro Tsimbataza amahoro. Hanyuma ku kibazo mumbajije, umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, kuno waje nuko hari harigeze kuba umuco mubi waho hari abarundi bamwe bigisha inyigisho ziboneka ko ari izo gusambura igihugu, zishaka guhamagarira abarundi mu bikorwa bitari byiza, bidateza imbere igihugu. Hanyuma rero hariyumvirwa, igihugu kiriyumvira, abatware dufise kuva abatware muri 2005 barabona ko hakwiye kubaho umunsi wahariwe utwibutsa, wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Ivyo rero n'indongozi zacu na cane imboneza yamaho Petero Nkurunziza, niwe yabibonye kare, arabona ko koko hakwiye kuba umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Ego, murakoze cyane kuri iyo siguro mudohaye. Hanyuma nkaba nagomba ndababaze nk'abarongoye ishirahamwe ridaharanira icyicaro vya politike, riharanira ineza y'igihugu, rikaba riterera mu iyubakwa y'igihugu na Afrika muri rusange. None ni irihe saniro riri hagati mu bijanye no gukunda no gukundisha igihugu hamwe no gutsimbataza amahoro? Murumva ko umuntu adashobora gutsimbataza amahoro mu gihe adakunda igihugu, igihe adakunda igihugu ciwe. Rero birumvikana ko ubwa mbere hoho abantu bose, abarundi bose bamaze gukunda igihugu cabo, baca baharanira rero n'amahoro, baca baja ku bikorwa vy'iterambere, baca bagira bwa bumwe bugatsimbatara. Rero
isano ihari nuko udashobora kuvuga ko ukunda igihugu cawe kandi uri mu bacipfuriza inabi, ariko amahoro atsimbatara mu gihe azokwama yatsimbataye igihe tuzoba koko dukunda n'igihugu cacu. Murakoze cyane kuri iyo sano riri hagati yo gukunda no gukundisha igihugu no gutsimbataza amahoro. Hanyuma nkaba ari ngomba kwibutsa abariko baradukurikirana yuko uwo munsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu cacu c'u Burundi uhimbazwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa Ruheshi. None mutumire, ni kubera iki uwo munsi mukuru uhimbazwa kwizo tariki izoba ari inshuro igira kangahe tuko turawuhimbaza muri kino gihugu cacu? Uwo munsi usigaye uhimbazwa, tuwuhimbaza kuri irigenekerezo rya 8 mu kwezi kwa gatandatu kwa Ruheshi. Nivyo aho rero uwo munsi uhurirana n'itariki twibuka incungu Petero Nkurunziza aho yitabiriye Imana amaze kurangura ubutumwa, mbere niko jenda bwita bwo gutunganya neza igihugu, bwo gutunganya ivyari bikenewe byose kugira ngo koko habeho uyu munsi utangure guhimbazwa. Rero ni inshuro ya kabiri zoba turi kuri uwo munsi, ariko n'imbere yaho twarawuhimbaje incungu ikihari, ariko ntivyasa n'ubu. Ubu twofata ko ari inshuro ya kabiri kubera ko ari ubwa kabiri n'umwaka ugira kabiri inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera mboneza yamaho Petero Nkurunziza, ari nawe yatanguje iki ciyumviro sokuru, akaba ari nawe yashize mu Barundi ko hobaho umunsi wo guhimbaza umunsi wahariwe gukunda no gutsimbataza no gukundisha igihugu. Ego mushinga nahe Jean Bosco Nderimana, murongo ishirahamwe aba, muravuze yuko umunsi mukuru ugukunda no gukundisha igihugu himbazwa ku itariki ya 8 ya ukwezi kwa Ruheshi, kubera ari uwo munsi imboneza yamaho mu byo gukunda no gukundisha igihugu nyakwegenda Perezida Pierre Nkurunziza yashengereyeko. Rero uwo munsi ukaba waciye ufatwa nk'igenekerezo uzokwama muhimbarizwa ko uwo munsi ku rwego rw'igihugu c'u Burundi. None mwebwe nk'ishirahamwe rikora mu byo gutsimbataza amahoro, rigakora mu byo intwari ibereye, harimo gukunda no gukundisha igihugu, rero imboneza yamaho Pierre Nkurunziza muba mumwimukira kuki? Aho ni ibintu bikomeye cyane muvuze, na cane twe twabanye nawe twashoboye kugendera hafi yiwe kuko twamaranye twarabonye koko ku ntwaro yiwe, twari ngaha kandi twakoze mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu, demokrasi muri iki gihe cyose yari ku butegetsi. Tumwibukira rero cyane hehe, turamwibukira ko yari umugabo w'ijunja n'ijambo, umugabo koko yari afise vision, yari umugabo yafata ingingo, kandi buriya hariho abantu benshi batazi ko Petero Nkurunziza yari umunyamahoro, ari yakunda ko kubahiriza ico yiyemeje. Muribuka ko hageze igihe amatora y'ibihumbi 2015 aheze, harabayeho ikoraniro rikomeye aho yavuze ati jewe ndahejeje, ingingo fata niyi. Twamwemerera rero kuko ativuguruza koko, yari umugabo abushitse, ico avuze yaragishitse. Kandi ikindi naco nuko abenegihugu yabashira ku kivi, akama bahimiriza gukora ku muvuduko wiwe. Muri hazi ko yama ariko arakora ibikorwa rusange, yama ari
ku kivi yama hafi y'abenegihugu ku buryo harabibaza ati none umukuru w'igihugu usanga ariko araca imikobeko, umukuru w'igihugu ariko araponda isima. Mugabo ngira mwarabibonye amashuri yubatswe, ibitaro byubatswe mu gihe c'intwaro yiwe bihakwa gusumba mbere vyasumba ivyo yahasanze. Ego muravuze yuko mufatiye ku bikorwa yaranguye, ingingo yafata n'amajambo yashikiriza yari intwari ibushitse, akaba yari umugabo w'ijunja n'ijambo. None mu bikuru mwovuga ati dufatira ko nk'iragi boneza yamaho mu byo gukunda no gukundisha igihugu yakugenda Perezida Nkurunziza, ni ibihe mubwira abarundi bati uyu koko yari mboneza iriragi tuzokwama turigendera mishirahamwe yamba, kandi twifuza ko n'abarundi bose bobandanye barigendera? Nyakugendera Petero Nkurunziza imboneza yamaho, ubwa mbere hoho turamwibukira cyane ku kutazera inze. Murazi ko yama yavuze ati ibindi bizoza ariko nta kuzera inze, ni mukuru amaboko mu mpuzu mukore. Ikindi nuko wenyene yatanga akarorero, twaraboniyene hageze irima afata imbuto kazisengera hanyuma zigategwa, hanyuma kandi hageze kwimbura tukabona koko bimwe yateragira vyameze vyeze, hanyuma akavyimbura akatuberera akarorero. Ico ndakimushimira cyane. Hanyuma akavuga ati yemwe nimukunde igihugu cyanyu, umuntu waribereye uti abantu nimutange amakori kuko azobasubirako. Twarabibona rero ingene amakori agaruka akubaka amashure, akongera agateza imbere igihugu, akigisha ico twita gukunde lo fiscal, gukunda kuko kumva ko wewe nyene ikori ari ryo rituma igihugu kibaho. Hanyuma kandi murazi ko Petero Nkurunziza yarahanura cyane, haba mu by'agateka kazina muntu, haba mu by'intwari bereye, haba ndetse n'abatware ababa barashoboye gushikirwa mu mabanga, kabahanura ati ivyo mukora mwibuka ko mukorera abenegihugu batoye intwaro, badutoye rero tubamaramaze. Turabona ko noneho hari iragi rikomeye cyane ryo kwama twibuka uko Petero Nkurunziza yayobora igihugu, uko yafata ingingo, byari ibintu ko byagumugaragaro kandi twese twagenda dushima. Kandi yari umuntu yumviriza. Ndibuka ko twebwe mu mashirahamwe yigenga dushikiriza ikintu wasanga koko cakorewe ko, hanyuma bakanaduhanuza kavuga bati amashirahamwe yigenga muvuga iki kuri ibi bintu biriko biraba byo kugomba gusambura Burundi. Hama natwe twagira ico dushikirije tugaterera, byava kuko Petero Nkurunziza yatwumviriza. Murakoze cyane kuri iryo ragi mutwibukije mwishira hamwe aba intirano y'abarundi mu kubaka Afrika, mu mwibukirako maze mukaba muvyibukije n'abarundi bose, mukabwira no gwaruka rushobora kuba rutari bwakure mu ico gihe. Tukaba twibutsa rero abakunzi b'ikiganiro Tsimbataza Amahoro ca Radio Televiziyo Burundi Bwiza ko uno munsi ciko tuganira ku munsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu. Imbere yuko dusozera nagomba nsubire nsaba umutumire yibwira bariko baradukurikirana. Nkuko nabivuze ndi umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga, amashirahamwe nk'abanserukira ishirahamwe aba intererano y'abarundi mu kubaka Afrika. Nabivuze ko turi duterera mu kubaka ibijanye n'agateka kazina muntu, waribereye demokrasi, na cyane rero no kuhimiriza abarundi guhindura ingendo mu kuhurumbira cyane y'amashirahamwe amakoperative kugira ngo bashobore kwiteza imbere, ntitwame twizeye inzi. Ego
niki musaba indongozi hamwe n'abarundi muri rusangi bukora kugira ngo berekane koko ko bariko bagendera iragi ry'imboneza yamaho mu byo gukunda no gukundisha igihugu, kandi bokongera bakaba bariko barashira mu ngiro imigambi yiwe yari yaratanguje yo kwigisha gukunda no gukundisha igihugu. Ubwa mbere hoho turasaba indongozi zihari uno munsi kwibuka bakikebuka bakiyumvira za nyigisho Petero Nkurunziza yamariko arigisha abasanga ku kivi mu ntara ndetse n'abarongoye ibisata bitandukanye, hanyuma bakikebuka uwaba abona ko agomba gukora ibinyuranye n'amabanga ashinzwe na cane cane bakaboko mu kugomba kubona ko uburyo abenegihugu burya rero amafaranga leta ikoresha akora mu bisata bitandukanye ni nabivuze n'amakori y'abenegihugu. Petero rero Nkurunziza yamariko aratwigisha ingene two bungabunga itunga rusange, abantu bakamenya ko akigega aho uri atari wawe ariko ari kugira ngo igihugu gitere imbere. Rero no basaba ko kwama misi yose bibuka izo mpanuro za sokuru wacu Petero Nkurunziza bakazigendera, kuko wewe muribuka neza ko yavuga ati muntu ugomba kujya umwene gihugu umenye ko uzobibazwa n'Imana. Rero turindire kubazwa n'Imana, ahubwo twikebuke abantu babazwe bonyene umutima wabo babaze, hama bakore ku neza y'abenegihugu. Murakoze. Nk'ugwaruka rutaronse amahirwe yo kumenya imboneza yamyeho yamaho mu byo kwigisha gukunda no gukundisha igihugu, wobabwira iki bokora kugira ngo bashobore kwigana no kugendera mu makanda yaciwe n'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza? Murakoze cyane. Sinobisaba ugwaruka ahubwo nobisaba indongozi z'uno munsi. Nobasaba ko hobaho udutabu turimwo imigambi ya Petero Nkurunziza, y'amajambo y'amashikiriza, bakayatwandikira neza, abahinga barahari bakayatondesha, hama akaja mu dutabu, bishobotse hakazo kwigishwa, kuko turazi ko hariyo amashure za histoire aho usanga bari kubigisha abami ba kera b'i Burayi. Rero tubone bari hari agatabo kavuga ivya Petero Nkurunziza. Ikindi naco ku mateleviziyo ahagwanyu, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ibiganiro vya Nkurunziza ariko arakora ibikorwa by'iterambere, ariko araha ubushimwe abakoze neza, ari mu kwaragendera bene gihugu. Muze murabicisha ko televiziyo y'u Burundi ujya mwanya munini cyane iha usanga iha umuzika, ivyo muhashire ibiganiro, ntimuzohore murindira canke amateleviziyo canke radio y'u Burundi n'ibindi binyamakuru, ntimurindire gusa mu ndwi imwe yahariwe imboneza yamaho, ariko muze muribuka gucisha ko ibintu byaranze koko imboneza yamaho Petero Nkurunziza. Murakoze cyane kuri izo mpanuro nayo n'ivyo bisabo vyayo. Ariko rero nk'uko mwaje muri mu mashirahamwe hamwe muri amwe akorera aharanira inyungu z'abenegihugu, sinogenda ntakubajije namwe, none namwe mu mashirahamwe aharanira inyungu z'abenegihugu mwokora iki canke wobasaba abandi ko bokora iki kugira ngo koko bandanye bagendera mu makanda ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza, imboneza yamaho mu byo gukunda no gukundisha igihugu? Murakoze cyane. Aho arakwiye ko amashirahamwe koko yumva ko nyakwigendera Petero Nkurunziza yama ashikiriza amajambo y'inkoramutima, akwiye kwama agira evaluation. Ati mbega za nyigisho, urazi ko yakunda kwigisha ibisata ku bindi, za nyigisho za sokuru
turacazigendera hama natwe tugafata iya mbere mu kwigisha abanywanyi bacu noneho twongera turemesha ibiganiro nk'ibi iki turiko turaremesha kuri radio televiziyo Burundi bwiza tukabandanya tubiremesha ndetse tukanakangurira abarundi guhindura ingendo dusaba n'indongozi ko zokwama ziriko zirashira mu ngiro koko ziraremesha ibiganiro nk'ibi biganiro bitwereka umuco mwiza twasigiwe na sokuru. Murakoze cyane mutumire wacu nagomba nibutse abariko baradukurikirana ku mutumire wacu no munsi yarindere Imana Jean Bosco arongoye ishirahamwe ry'interano y'abarundi mu kubaka Afrika. Rero nagomba ndagusabe gusezera abariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane kuba mwadutumiye hanyuma nejo nahijya ejo ni mwadutumira tuzobitaba haba kuri iki kiganiro canke ku kindi canke kuremesha ivyo biganiro nyene vy'amashirahamwe yigenga tuzoba bitaba hanyuma ngashimira bose bariko barakurikirana iyi radio televiziyo nongera ndabatera intege abarongozi b'iradiyo ni kinyamakuru twizere ko muze mwazi kugira ngo muterere namwebwe mu gutsimbataza amahoro n'iterambere ry'abenegihugu. Murakoze cyane ndabashimiye kandi nongera nshimira n'abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza bariko baradukurikirana ku mihora ya Facebook ya Twitter Instagram bakandi ikiganiro bakazogikurikirana ni kuri site web ya radio televiziyo Burundi bwiza ariyo burundibwiza.com nkaba nongeye kubashimira kubona badahingeshanya kudukurikirana ari benshi nongera ndabatumirira kubandanya bakurikirana ibiganiro bica kuri radio televiziyo Burundi bwiza nkabibutsa yuko je nariko ndakibashikiriza ndibakaribona Isaac kuri kamera naho hari Nata murakoze mugira aho mwubahwe mugira igihugu kirangwa amahoro n'amahonda murakoze.